hari ibintu tutumva, hari ibintu n'umufana afise ubwenge yiza adashobora gutahura, n'umuntu atize adashobora gutahura. Hari ikintu cerekeye promotion cyo kinda gisubiyemo. Kuri Sadbi yameze nk'uwuzuza. Sadbi burya hari n'abantu bamupostinze basi batari bake ku ma page Facebook. Ariko Bface ntibigeze bamupost cyangwa bateguye ibiteramo. Eske barabimvira bakavuga ati reka duha aba promoter amafaranga make basi bakora ku kazi ba posting kuri za mbuga zirabwa n'abantu bo hanze gusumba baba ngaha iwacu mu Burundi. Ivyo bintu biraba neza navyo nyene birica. Kintu wagishizemo amahera gihe promotion kwi. Novuga ko ari ku nshuro ya mbere twabonye umu MC yurira indege akaja mu gihugu ca Europe agiye aseruka nk'umurundi. Numu MC mugenzawe bita Amipro. Kubwa ukibona Amipro arose rya chance. Wavyakiriye gute? Hari kuntu ha mu Burundi hari udustaff twiyubaka. Nitwo rero jinge nandabomora. Ugasanga tuyubaka ati wana. Eske je matete turasangira. Mugubunzi tu igikuru nuko bunzi kandi zino gumujumva. Rena D1 nuko nyene nuko bumuzi kandi zino gumujumva ahubwo kora cyane. Niyo nsinzi yawe. Hari utuntu usanga bahuriramwo akabare kanaka kanweramo umuririmbyi n'uyu kanweramo umujournalist n'uyu mona arakora sivyo mu ugukora kwiwe muri ivyo nga mu Burundi ucumengo yarabaye Yesu. Ayumva asoye indirimbo hakuvuga ati jewe reka ndayirungikire naka yimvugirize kandi amuramutse naka iwana apostingire ashira kuri YouTube shagarama. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ko bari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Agatech TV. Uyu munsi nazaniye wa mu MC nabazaniye wa mu MC mikundira bamwita MC Machad. Akunze guteramisha ibirori bigiye bitandukanye kandi anakora ikiganiro ciza ku radio Ejo Heza. Reka ndamwakire tuza kuyaga vyinshi mu bijanye na industry bigiye bitandukanye. Reka ndamwakire karibu cyane Machad. Kandi baramutse ndameze neza nizeye ko nabadukurikirana hari abameze fresh badukurikirana bien MC Machad de la Capitale. Namazina menshi ariko nta novuga ngo mare impeze abenshi barabize ha mu concert twama twakoze. Ni je rumva ndashima ndameze neza namwe muturaba WhatsApp nizere ko meze neza bro. Je ndashima. Yes, no sigambere uje ngaha anya nturi umushitsi. Ni rya kabiri twongeye kukwakira nga kuri televiziyo zacu. Ikintu rero cyatumye je ndagutumira shaka tuyaje ku bintu bijanye na industry y'umuziki w'u Burundi. Ubona ugeze hehe canke ubona uri kutera intambwe igana hehe? Gusa imbere ko ivyo tubishikira reka tumaze duhere aho umuziki watanguriye. Mbega mugitangura mwebwe mukija mu mwuga w'ubu MC vyari bimeze gute? Kanda gushima kibazo ciza ubajije ndayo kwishura byose ari bibiri. Ikintu novuga ko namba ndi ngahero gukora cyane. Harababi abo twatanguranye babivuyemo bivanye ko babona tawe bizobashikana mugaga kanya agenda capambana kandi uvuga ko gukora simpaka ngo nguro nk'umuntu agufasha oya ivyo navuga ngo ukene umuntu agufasha uzosanga atari kurashika. Uvuga ko hari ukuntu wipambanira ariko uri kintu novuga kwanza kuvyerekeye umuziki kera wari ugoye cyane. Warasanga abantu batawukunda bagakunda ivyo hanze ugasanga ivyo wacu ntibavyemera muga turaje hamwe abamenyesha makuru bamwe bakunda ivyo wacu. Sinumvuga ngo ni bose tuvuga ati reka tuze turavuza ivyo wacu ku maradiyo kujya umufana agomba ivyo wanyu muvyitaho ni gushanga yabikunze. Nubwo ko muri kino gihe umuziki w'u Burundi uri kurafata ikibanza ciza biriko biragenda neza cyane. Nubwo ko umuntu wese ashikira umuziki w'u Burundi aho umumenyesha makuru bibandanije kugashiramo inguvu nyinshi zitandukanye. Turabona ko umuziki w'u Burundi uri kurashika ahantu heza cyane kubera twavuze gute mu maradiyo agiye atandukanye haba mu masho twavuga ati mu masho kuri kimuvuza inyamahanga mu ba DJ twabwira ati kubera ikile DJ muvuza inyamahanga kundisha umuziki w'u Burundi abarundi. Rero nuvuga ko kubera ico kintu twagikoze mu mwaka weze byari bigoye cyane gihe twabona abaririmbyi bava mu Rwanda nibo buzuza ngaho nibo bakora ama concert biya twaragiye ahantu hamwe bamenyesha makuru batahura akazi twora turabigwanya maze ibintu biragenda neza. So nuvuga ko umuziki aho ugeze ni heza mugabo rero aba promoter abandaniriza hajya nyene
kubera ntibavuge ngo je ngo nimakanda bikore je nyine ndije ntavyo noshobora abandi babandanirize haje haramenyesha makuru bahora bahana ibiganira abanyarwanda bakaba telefona mugasanga abana bo ngahi wacu barakora neza afite tuziki twiza ntibariko barabafasha ugasanga mugayemeye gutelefona abanyamahanga bahaye abo mu Rwanda urabumva umuziki rero abamenyesha makuru bamwe bari bawishe na le DJ mugano mvuga ko ubu ni sawa kubera turiko turabona ugwaruka gushi rurimba kandi ukaririmba indirimbo nziza gwari gwanse kuboneka cyane kubera iki batashigikirwa mugo ubu kakanya umurimbye so indirimbo akaja mu radio karonka amenyesha makuru bamwe bavyumva biragenda neza cyane na bamwe bahora bavuza izo hanze baba journalist bashikira ivyo hanze baramaramaye naho ndondaguye amazina ubu ni sawa sinzi ko yuka no kukibuga c'indege ngene bamenyesha makuru mukora ku ma TV online mwaba benshi mukurira ibiti none bakida umuntu baza ngaha haraza abaremvye benshi bavuye gukora ama concert hanze ba Sabi sike baje hanze ba B-Face kiniki mugaba bajya baje usanga atanu umuntu numwe agiye kubakira urabumva mugabo umurundi agiye hanze nta muntu numwe amwakira umva ivyo rero abafana baragerageje baravyumva baca batangura kudakunda ivyo hanze kiniki twari twigayishije mu bisanzwe mubaho bigeze neza so aho ndisho kuvyereka umuziki ni sawa ibintu bikoragena neza babandaniriza kakariro ntiturashika neza wambaje kujereke WMC WMC reko tudushikira WMC nashaka kubakeza mwarapambanye ariko mu Kirundi bavuga ati nta nyambo ibura gahonze hari utunenge tumwe na tumwe tugihari si twinshi uwo bona utwaye bo ni bimwe na yivuze nta nyambo ibura gahonze ndatubona nawe hari utwubona turi no muri kote zitandukanye no mu journalist nawe uri mu MC gusukora no ku radio ndi vyose uri vyose shaka rero hagire nk'utwo mwovuga kumbure n'umuntu akigafisa ako kantu areba ingene ugakosora kugira twese tuje kuri ritme imwe utunengaho turi kuvyerekeye umuziki icyo uvuga ko utunengaho turi haraho kuba organize ibiteramo uravyumva uriya muntu mutavukana mutava hamwe canke mudasangira mutatanguranya hari nabo mutangurana bakaguhemukira warabafashije ugasanga ati uriya naka karimwo jewe si iwana ucumenya ko nawe uteza kubonekamo dufate je ndo mu MC sivyo hari umuntu aza kumbona muri concert aza kuvuga ati je nanje kuba ndo mu MC je nawe ari mu MC kubera je ko nkora mu MC bwanje nawe suka bukora aza kuvuga namba ari muri staff acavuga ati ujya muntu ni mu muhamagare kwera iki hari no gutinyana bihari sinzi ko vyo bihari ivyo bintu aho je mpagaze nko ku mu MC canke iki ariko kubaririmbyi naho nuvuga ko ivyo bintu birahari biruzuye cyane ugasanga hari umuririmbyi organize igiteramo ugasanga ntariko araha agaciro umuntu ntariko aratumira umva ni babandi nyene bamwe bazinanye ni bamwe umva umenya ati ijya concert mu muririmbyi n'uyu nza kumenya ko DJ aza kuba ari uyu nza kumenya ko MC ari uyu rero ivyo nivyo bihari birica umuziki ifo ko turagira gute tugira changement mu ma concert namba udahuza no muririmbyi kanaka murondere kugira muce muhuza niga kuzomubona Lorilo bamwibutse niga kuzobona ba Fablove niga kuzobona abandi imagine nk'ubu hari igiteramo bazanye umunyamahanga aririmba rap sivyo wowe uzanye umuntu aririmba rap mu giteramo mukozi ntushuzana uwundi muntu wo mu Burundi akora rap akaze kugira ujya munyamahanga ni performinga aca avuga ati naho nkora rap ndabonye uwundi muntu asumvira mu Burundi numva atari kaga twadutima tuba tuhari bimwe byo kutimvirana tugire gute hose duce mu mpande zose uri yarashoboye hamagara umuntu ecashoboreye je ntuhamagara MC ngo ndakuru MC kubera ngo tuzinanye no mpamagara kubera ukeneye vibe mpamagara kubera ukeneye ko ndakwakira aba artiste neza mpa vibe public ivyo bimpamagara ni fresh pana ngo je turazinanye no ivyo nivyo bihari bive ikintu ve kuco uvuga ati nakani ni turi kumwe nakani tuva hamwe nakani tuvuka hamwe nakani duhurira hanaha hari abantu usanga bahurira mu bubare kuno ivyo bitavuyeho iterambere cyari kure sana mugari ikintu bavuze ati mutabikoze tuzovyikorera je umunsi MC Machad ndavuze ko organize igiteramo kandi nkaronka amahera urabumva ndashobora ko organize party nkaronka rero umuririmbyi waronka kajya ko organize nawe uzobikore nahandi nitwavuga ngo ndarindiye nakayorganize iki uzosanga utari kurahabwa intebe kubera bavuga ati wewe tuva hamwe wewe turasangira ivyo rero vyuzuye muri industry birahari ni vyinshi tunagarutse kuri ico kintu nyene cyo kwitunganyiriza ibiteramo hari abantu bamwe na bamwe dutanguye kubona bavyitunganiriza
hariho nka fishe yari no jejeje gusohoka iri out yazokora ijya ndirimba zoyishira out kuri Maribu. Hariho na Dramati namwe nagomba kore show na Visual of ku mutwenzi nawe uzori no mu MC na namba ntihenze. Mwatanguye kuvyikorera ubwo si gwa rugamba nyene mwatanguye kuvuga ati batabikoze twe tuzovyikorera nivyo nyene mon frère nivyo kweri novuga ko uri umuririmbyi rondera sponsor rondera umuntu afise akanoti mubwira ati je ndifuza ko organize igiteramo baje busere ko organize igiteramo samahera yiwabo ni sponsor abaririmbyi bavuga ati ndafise mu boss tuvugana reka shiremwe imitahe namba ari ba Dramati namba ari bande aje samahera yiwabo oya barondera mu sponsor ati mfasha dukora igiteramo citirigwe jewe mbwo uburyo buzokwinjira uzotuma ukora kamahera yiwanje mbwa iboneka ko nakoze igiteramo bumva hari ikintu bita CV gukora CV abo tuzi bakora ibiteramo badasavye ubufasha ni Natasha na wundi muntu nzi yakora igiteramo ngahe wacu gikomeye yitegura nk'umuririmbyi atari Natasha wenyine amaze kuvyerekana so novuga ko uri umuririmbyi karanyumvira ijambo mvuze rirakomeye nanje rigiye umunsi umwe nzovuga ati kubera je nkunda abapeti bakiri bato bataba underground hari underground bashoboye mugabo ntibahamagagwe urazi mu underground ashoboye naho mubwira ati ngo kuri gusa araza araza je n'abapeti nigeze ko bampamagara badafise amazina muga kubera iki ndabikoze je nyene biragora ugasanga umuririmbyi yamaze ko bakizina cabona kari gihangange aje mva kari imana yo kwisi iyo niyo ngorane utari umuntu munini ntimuvugana urabumva utari umuntu akaze canke wubatse izina ntimuvugana ni abantu bakora neza bato usanga batabitaho kubera avuga ati wewe udafise ngo ibisiga bigira gute bingana nivyo bitorana inda so navuga ko ico kintu naco turakwikukira abana bapeti bato tukabazamura vyo ari fresh sana nuko man ayo ivyo bintu nyene vyo kwitegurira amashow vyarigeze guteza navuga gute induru mu bantu bamwe na bamwe bakavuga ati iyo umuntu yiteguriye show ari nk'umuririmbyi cyangwa ari umuntu ari muri industry hari ukuntu acatumira abantu bo muri industry akacabaha intica ntikizi hari nabigeze gupostinga bamwe ntovuga amazina ngo jewe ngo atari kuri 5 million ngo sinzitaba ikigango ngo ishow yawe ngo atari 10 million ngo ko nguravye ngo amaclip nkora nkaja Kenya nkaja Dubai ukacumbira ko no wompamagarira ngo ni support ivyo bintu ngo ntibibaho ngo ko natwe ngo ujyaminzi kibaya dutwaye amafaranga menshi umuntu nk'uwo afite ivyumviro nk'ivyo eske uramutahura cyane n'umutahura abenshi bitwaza management ikazi ni wewe muririmbyi nyene management ikazi suriya muntu iki niki ngo gende ngucubaza management yanje no ni uzi cyo uri kurarondera igihe utangura kuririmba watanguranye na management watanguye wirondeza so nubwo ko hajya abayakwankiye gusa ntababishaka nahandi ho umuntu agusupportinze aravuga ati ujya mu konda musupportinze nanje nzomukenera awe ni kwa kutumvikana nyene gusupporting undi muririmbyi mugenzi wawe ni sawa ntuce umusamahira menshi ari organize igiteramo ari umuririmbyi no kiretse ari nka brand yorganize igiteramo ukitwaza ivyo ati video ziratuzimba iki niki shiramo yateguye aho ni fresh ndagutahura mugara umuririmbyi mugenzi wawe kwe kuca umubwira ati mamahira menshi kwa nawe ujuze umukenera niko kubakana hagati y'abaririmbyi kuba ari gusambura nawe uvuze ngo wana ngo jenga ama video ivyo ntubwira umuririmbyi na iyo struggle nawe nyene arayizi cyangwa ugenda nkuvugana na manager wanje manager wa mbere ni wewe so rero ikintu kihari iyo support ifokiza habaye igiteramo kiniki umuririmbyi yiteguriye muhe support yo muririmbyi nawe kugira ngo uzomukenera ikindi gihe ntucitwaza management arishira hamwe ndabitahura ukitwaza ati video zirango zimba muzikuranzimba mamahera menshi naho uzosaba imiliyoni 100 n'ivyo wawe mbwa muririmbyi ntumusaba imiliyoni 100 ariko arirondetse niko kubakana rero nce kintu novuga ni kuvuga bakwiye gutahura yuko iyo ari umuririmbyi mugenzi wawe cyangwa umusavye amahera sibi mugo musabe amahera make bana witwaje ngo ama video ngo ibiki no haro nabaca bavuga ngo bivanye na zya video dukora kwera ziba zatuzimvye mu gihe dufate nk'ubu onya par exemple hari nk'umuririmbyi yakoze video umutwaye nka 8 million canke 10 million ko birashoboka hama ukaca umutuma ko mu kirori cawe haheze nk'indwi 3 ayisohoye iyo ndirimbo mu gihe abantu benshi banyotewe kubona yayi performance hari uca avuga ati je gute video yantwaye 10 million noce nza kuyiperformingira ubuntu kandi abakunzi banje biteze kubona iyo performance nkumva nzonguka gute kunguka si byose twunguka sivyo tuvuze ngo dushirembere kunguka je simba nitwa MC Marche de Dollar Capital
hari byo namanje ndakora ndiyubaka atamahera ndiko ndasaba mugo bahongeze hari ibintu ushobora kuvuga ati ego nakanda muhe support ni sawa mugabo si byose dukora support sinavuze ko byose twaguma dukora support uramaze kora ibihembega na high support abantu bangaye ntushiguma muri support mugabo navuze ko support hagati y'abantu bamukorana aba colleague abantu bamukora umwuga umwe ni fresh fo muhani yo support ntuce twaza ngo jenga indirimbo yanje ngo kunuku oya nawe uzotegura igiteramo canke uhamagago kandi ikindi kintu novuga uri muri mvitagumye uboneka muri concert nta gaciro uhabwa n'abafana babona kumenga ivyo ukora niba bikunda aziko n'abarivyo bafite amazina barambona nko kuri affiche nk'ubundi afite concert zo kuri Avishu Love abantu batabara MC match de dola capital ntibashobora organize igiteramo mu Burundi ntarimo abantu banzi je bagacira abafana duhana nabo sindiko ndiyemera nzi umufana ingene nzi n'ingene ndamwitwara kwaba mu biganiro nkora mu radio z'abashontanga shimira umuntu wese ampa concert kubera hari gituma aba yampamagaye ariko novuga dukorana ikintu urukundo apana guprofitana ujya kuno navuga ko rero support simbi mugabo basa umuntu tumuha amafaranga make sinavuze ko support yo kwa mari kuri gusa oya hari umuririmbye mugenzi wawe musaba amahera make fresh amagazi kabandanye man okay reka twivire ku mashow yo ngaha mu Burundi tugende ku mashow abarundi bari ngo barakora hanze n'amashow menshi cyane ikibazo je cangira ni iki inya ni kubera ki aya mashow abaye menshi ubu muri 2023 2024 yindi myaka tutayabona sivuga kataba ahubwo wamengo nta nguvu babiha canke hagiye umuririmbyi wamengo nimboneka rimwe byabigoye sana none balolio ni bagiye ba Big Fizzo niho batanguye umuntu wa mbere novuga ko yatanguye cyane ni Lolilo niho twatanguye kumenya ko hari kera n'imbere ya balolilo harabagiye ba Christophe Matata abandi nabande mugabo wasanga ari ibintu bitamenyekanye cyane canke hari nabandi bantu batanditse amazina cyane bagiye hanze so novuga ko ibi rero bijibu kubera hari abantu bari kumenyera ati mbega imbuga zikora gute ico gihe imbuga ntizari zihari urumva mugo mubibona kubera imbuga ziko zirakora hama abateguye nabo bakeneye ko namba ari company imenyekana baca batica kuba promoter ikiniki that's why muri ko murabibona muri ko muramenya ati ibintu bimeze uko vyifashe ku concert hanze ziriko ziraba nuko bimeze bivanye n'abako baratuma kabaririmbye hanze kera kuja hanze byari bigoye mugubu bivanye n'ikintu kigutwaye cyangwa bivanye n'umuntu agutumye ko nka GC baramaze kubitahura n'abandi ifu kwanza ko uyubaka nka GC entreprise event nirikira twara abaririmbyi benshi hariya za Europe ni vyiza cyane bandanye rikira supporting acana abaririmbyi b'abarundi so rero n'abandi bantu bifuza gutwara abaririmbyi hanze ni bon mugabo rero ikosa amaze kubona hariya inzu kugira ngo ishike hejuru ikomeye n'umushinge abantu batuma kabaririmbyi bo ngaha promotion mengo nta gaciro bayiha promotion bikwiye guhera ngahe wacu sivyo ku maradio bakabivuga aha ku maradio haba hariho n'abantu uze n'aba diaspora bari ngaha ku mbuga zo ngahe wacu i Burundi bagashirako bakarondera abantu ba promoting abantu bafise ama page Facebook bafise ama Instagram bafise iki n'ama TikTok baga promoting ariko bihereye ngahe wacu so novuga ko bo bifuza ngo umuririmbyi ngo ashishira kuri page yiwe ngo biba biheze rondera abamenyesha amakuru bivuge ku maradio bagume bumva mu Burundi ati nakagomba je hanze joroze nko mu match ngiye hanze gukora igiteramo nta numwe atobimenya turabigera ko nivyo wanje nukuvuga ko umuntu wese ujya mu ntantumye ko nzombwira ati je nkene promotion itangurire ngahe wacu hari hanze n'abantu batitaho ibintu baba bari mu kazi baba bari busy muga babitangure nga ku ma social media kubera abantu bo hanze bafite ubwenge barakurikirana imbuga aho bavuka cyane aha mu Burundi izi mbuga dushiraka ibintu ntibazikurikirana cyane aho iwacu ntibazikurikirana muga hanze yego mugabo gacavuga ngo ibintu ngo bizomenyekana ngo muri mvya azoshira kuri page yiwe menya ko ashizemo imitahe yawe rondera abantu bafise imbuga rondera amenyesha amakuru bivuga umuntu arenganye mvati wana nakagira agomba hanze no namba bifise rabuza abantu yababuze kubera iki nta promotion igiteramo caho fese ni kwera promotion barabisiguye place yawe yahindutse ituro zitatu kubera iki muto camo save igiteramo ku munsi umwe ababaye wasivye igiteramo njene waje yuko dufate uri muri staff nkavuga ati ewa bakambwira ati macha ahantu mukorera igiteramo harahindutse ho cahinduka uyu munsi hari ibintu tutumva
hari ibintu n'umufana afise ubwenge yiza adashobora gutahura n'umuntu atize adashobora gutahura hari ikintu cerekeye promotion cyo kenda gisubiyemo kubera ko Sadbi yameze nk'uwuzuza Sadbi burya hari n'abantu bamupostinze basi batari bake ku ma page Facebook ariko Bface ntibigeze bamupost cyangwa bateguye ibiteramo eske barabimvira bakavuga ati reka duha aba promoter amafaranga make basi bakora ku kazi ba posting kuri za mbuga zirabwa n'abantu bo hanze gusumba baba ngaha iwacu mu Burundi. Ivyo bintu kubiraba neza navyo nyene birica kintu wagishizemo amahera gihe promotion kwi gusa hari n'igihe bavuga ati ne tubishize ku mbuga zo hanze rega imbuga zo hanze zirazimvye sana ayo mafaranga mbega azogaruka. Navuze umuntu wo hanze nakurikirana ibintu byo hanze avuka ngaha mu Burundi akurikirana ati reka ndaya mu Burundi ngene vyifashe iyo niyo secret batazi. Amasho ari nkaraboneka hanze ego tunenge turabaho ariko baguma bakora kandi baza yuko barimo baradukurikirana bimwe na bimwe bazobikosora. So novuga ko ari ku nshuro ya mbere twabonye umu MC yurira indege akaja mu gihugu ca Europe agiye aseruka nk'umurundi. Numu MC mugenzawe bita Amipro kubwa ukibona Amipro arose rya chance wavyakiriye gute? Icambere subwa kariwe mu MC wenye dufisa mu Burundi amaze guseruka muri Europe. Mvuze ko amaze guseruka muri Europe ico kintu ntaco nemeza ijana kwijana kubera hari abandi ba MC b'abarundi baba hari kandi bavuye ngaha kubera kwirondeza hari aba MC bakorera hari none nta bandi ba MC bamabakira abaririmbyi bavuye no barahari kandi b'abarundi. So mugano uvuga ko ahabwo we yashiye ashaka kubimenyekana canke ni kubera ari we yakuye mu Burundi aragenda muga hari abagiye twe tutazi mvuga uwagiye ajanwa n'akazi avuga ati n'abandi hari abajanwa n'akazi mu frere avuga atagiye kwemusinga arivyo bibi ariko kazi basigaye gukora muri Europe ataca garuka abo barahari ndabazi hama akaba yagiye tu nk'umu MC ni nko aba DJ hariya b'abarundi bagiye kandi bahora bagaruka rimwe rimwe kandi ari vyabatwari ku DJ. So ntimuze muravuga ngo niwe wa mbere agiye hari abandi ba MC dufera mugabo atagaruka bagarutse bagaruka muri vacances bagaca basubirayo si wa mbere man. So ahubwo nivyo vyaci bivugwa cyane kandi kuvuga kagiye siwe ashoboye wenyine abashoboye barahari ni benshi barahari benshi. So nubwo ikintu cyose ni connection abumva connection hari nawe ukavuga ati je ndashoboye BMC urashobora guhamagaga ukagenda nta muntu atera imbere ata connection. Rero nabo ari bariko baja hanze ni kubera connection mugana ikintu ciza cahe cizira abandi ba MC bariko barakora yuko nabo nyine bashaka kuzoja hanze. Ikintu nshima nuko nawe nyene yacagerageza biramenyekana aragiye hanze yarakoze ubu MC muga vyose biva kuri connection. So nico nashaka kuvuga mugana cyo tuvuga ngo bibaye bishasha nta kintu nk'uko umuririmbyi agiye muri iyi myaka hari abana bavuka igihe babona abana bo bagiye no kuri bacancu wa misi hari n'abaja hanze nci tubona kumenga ibintu nibishasha no ikindi naco nuvuga ko numemsi yirondeje kera siwe wenyine yirondeje kera numemenyesha makuru wa kera. So nuvuga ko yarapambanye yarabikoreye nanje canke undi mu MC karankurikirana canke muri imviri karankurikirana umuntu arakora kugira ngo aronke connection ikwiye nta kidakunda byose birashoboka man. Biragoye kubona show y'Ubujumbura itarimo MC Amipro. Ni kubera iki? Ni kubera kandi hose ni Amipro, hano hose ni Amipro. Kandi aba MC hani Bujumbura muri benshi. Turi benshi muga ntitunganye inkomezi. Ico kintu kirahari. Muga navuze inkomezi nshaka kuvuga si gushobora. Inkomezi ni za connection. Uravyumva? Bega jewe nakaturazinanye. Mbe nanje maze imyaka ingahe mu kazi uramuvuze sinashaka ntiturandire ko cyane turaja mu bindi kugira tugene n'umwanya. So nubwo ko mpagaze kuri ico kintu amaze imyaka ingahe mu kazi ni myinshi aransumvya nk'imyaka hafi 8 7 ari muri aka kazi birasiguritse amaze imyaka 10 je maze imyaka 5 amaze imyaka 10 mu journaliste mu BMC. So nuvuga ko ahubwo harageze nyene harageze urumva kabirambiyemwo umva umuntu afise uburambe hari ikintu baharura uburambe n'ikindi kintu mon frère ahubwo nanje namba mboneka
muzonkeze kuri ico kintu kubera imyaka 5 hari abandi bafite imyaka 10 hari nabo twazimije tabandi ba MC atabo tucumva ba MC bari bahari nje muri no game numva muga kintu cyose nasanze ari talent rero mu brother kubera tala no kubera yitanga aritanga sana numva ico kintu kirimo ari kugira ugumumwumva ikintu naco gushira amahera imbere utuma wishuza ariko watangoye gukora so hari abantu bakora kugira ngo bame baboneka ariko nubwo ko ikintu cyose no gukunda akazi ugashira imbere akazi hagushira amahera imbere so ico kintu nico novuga cyo gituma rero agumaboneka harimo n'uburambe mani mu kazi yes ariko nanje ndaboneka yaho uraboneka akenshi mama nari kumwe nk'iki ca vishonye n'umuzi wa muri kumwe abenshi ubwo bamaze kubafata umenga muri kapo mugenda muri kumwe ahantu henshi biravana man sabwa niyo couple zirabandanya no mu bindi bihugu byo hanze ntitwo bita couple twaba tugize nabi bamugize nabi kubera oya ahubwo reka dukore no gukora tu no gukora mu magakora ivyo ashoboye nka jewe sinovuga ngo nduma MC gusa ryari nzosora indirimbo ngiriki umva ko bigoye je aho mfatira biragoye je sindumu MC sindumu menyesha makuru ndumu artiste muri rusange sigaro muri imvyi man je natanguye ndirimba man ke navyo narinzi bro ahubwo abantu baransavye ati turashaka ko YouTube yawe tubona ko indirimbo kubera naje muri aka kazi ariko je banyemye promotion abamenyesha makuru kandi mubanyemye promotion namaze gukora amashow bicaye mvuze ati duza ukuboko bakakuduza mu bandi namaze gukora amashow turi kumwe kera baranka ko tunaganira rero never give up umuntu wese karankurikira nambura umurimyi never give up nambura iririmba nambugira iki man ukiyumva mu kufise man never give up kandi baramuhura mugahana ama chance uzi yuko je vyarangora n'umusane kugira ndamuse man muga nta musana mu Burundi je ntarakoresha interview nta musane ntarahamagara kuri stage baramaze guhamagara ba Chameleone kuri stage ba Rayvan ba Harmonize numva ari fresh man ba Bushari ba Kevin bande n'abandi ndumu MC mbere mu Burundi amaze gukora na MC Lucky wo mu Rwanda ndamubona MC Lucky Transit Train so numva ko kandi aravuga ati man njya mbere mbonye mu MC mu Burundi akazi mu ikintu cyose ni connection man so numva ko dukora ahubwo cyane tuvuga ngo ibiki abashoboye sijewe Suriya Sinde no abarundi bose barashoboye ahubwo umwanya gusa no ubutarage rero je biragoye kuvuga ngo uzogumumbona nko mu MC uzogumumbona nko journaliste ndi byose man ntuzutanga amfite nifuze ko Uburundi novuga ko ikintu cerekeye music kiduka canke ni kwa kuvuga ati Jesse ndabona hano ndi stable neza sino ico nico abantu bafirako kweri ki hari umuririmbyi aririmba rap akaririmba R&B agakora ibintu bigiye bitandukanye so ikintu kikurimo ndabona ko ugishiza aho ariko bivana na target y'umuntu afise nk'ivyo nabikora suvuga ko nabugiye kuri YouTube umuziki wa Njurari nuvuga ko ikintu cyose ni target umuntu aba afise hari abakora amafilme baririmba bakagira ibiki n'ibiki so ikintu cyose ni ndagwa karero Alvin Smith urazwe yabaye mumenyesha makuru TV ari oya kuradi irebe FM kandi ari umusana aririmba kandi akongera agakora amafilme ikintu cyose kikwinjirije man kikore nta limite oya limite y'ikintu ushoboye kwisi ntiba kandi ukeneye kubaho ku munsi bisabwa ugume uraba ko afite ibintu byo twishiramwe twebwe abarundi hanze umu MC usanga ari umu DJ usanga ari umu primitive usanga ari iki muganga hange wana ngo nguru umu MC guguma mu MC uguma ujya amahera wenyene matcha dari kintu waruvuze ngo hari abantu wafata ukabaha stage abantu bato hari n'abandi babikore man n'abandi babikore nabo bacha bavuga ati matcha ngo hari abantu aha gusa ro n'abandi ngo adaha je ubu nshitse ko wese akansaba ico kintu ndagishoboye ndagikora banyemereye hariya muri staff borganije igiteramo naho batonyemerera kenshi usanga nazanye abaririmbyi batangura kuri stage ivyo bintu ndabikora sana canke challenge nawe ni z'abantu wasanga uri murakora nibo baca babakubuza bigatuma hari ababura stage oya kintu cyose n'umwanya urumva uje ku mwanya wasavye stage kiniki byose birakunda tu tukiri kuri ico kintu cyo kuja hanze D1 yarigeze kwidoga avuga ngo
ngo simbona ngo ikintu bampora ngo simbona ngo impamvu ngo je ntaseruka ngo nje mu bihugu vyo hanze vyo biva kuki we nawe umuravye nk'umu journaliste canke umu MC akora ku butaka bw'u Burundi wibaza ko ari kubera iki D1 atagenda D1 nizere ko atacidoga nka kera ari mu barimvye bakoze ama concert menshi muri uwo mwaka nta meza biraheze iyo emission ayisohoye ari nkaridoga oya ntiyidoge genda ntohoza amakuru agiye atandukanye mu bantu bari ku rutonde bazoja hanze ndabivuze kuri TV harimwo ariko ikintu reke hari ni kwa kuntu mbega D1 anywa isongo D1 asohokera mu kabara kahe ahure n'abandi baririmbyi bagere hari kuntu ha mu Burundi hari udustaff twiyubaka nitwo rero jinge nandabomora ugasanga tuyubaka D1 eske je matete turasangira mugo bunzi tu igikuru nuko bunzi kandi zino gumujyumva rena D1 nuko nyene nuko bumuzi kandi zino gumujyumva ahubwo kora cyane niyo nsinzi yawe hari abantu bavuga kujya nuwahe cyo kintu barakigira ko cyane hari utuntu usanga bahuriramwo akabare kanaka kanyweramo umuririmbyi n'uyu kanyweramo umujournaliste n'uyu kanyweramo uyu n'uyu kuravyumva we rero utanyweramwo wibaza ko baguha show hari ukuntu biyubaka ejo gituma hari concert ukumvamo umuntu kanaka umuhemsi ucumenya ati naka ejo gituma umva ati naka ati concert yine nkumvamo umuririmbyi uyu n'uyu ndaza gusangamo n'ikibamba c'umuririmbyi hari abashoboye badahabwa ama concert ahubwo rero kora cyane mugare D1 ndazi yuko abantu hanze arazwi kandi siriko yukuzuza D1 azojayo baramaze kubikubwira turi ku mwaka canke ikiniki none ndo mumenyesha makuru sinshatse kumenya ibanga ngo mvuge naba bazomutwara mu D1 azogenda ariko ngaye wacu ico nagusigure wacu mvise uvuka mwera karimwo wewe unwera he wowe uwahe ako kantu hari udustaff hari utuntu twiyubaka nga tugwi twiyubaka umuntu agageza je nubwo ko ndo umuntu akunda kujya umuntu nkavuga mbona ibi nibi none ba Fabio Love urababona abandi nabandi duguma dukomendura kubera kirapa bako kirazira mu buzima ko aba concert irimo umuraperi ugasanga barahevye rap abantu kubera iki kandi abantu nibo bantu bambere bashusha nibo bari mugano babona mane ndi kubera iki bya bintu naka anywerahe uje tuzinanye kuvaje ari tuzinanye mu biki ngo ninde ico gituma je nahisemo je nditegura party kandi nkuzutse chima chad nkategura party wanje nkuzutse none ndabigira kubera iki ngume ndabagora mu bwenge bumva ati kaka MC naho tutagaye show kariko karakora atampuje nanaka ariko arakora ndabavuruga mu mutwe wa mu journaliste ariko arakora urabumva ibintu nk'ivyo man kora rero ukore nk'uwikorera nje ikintu manura abaririmbyi D1 narabikoze Bot Shine arakora concert jugena no mu MC arakora ama concert angahe yarose amahera rero niturinde ngo baduhamagare no reka dukore simaka baguhamagare nawe baka ibintu vyiwawe urabumva kubera twaramaze kwinjirwamwe n'ibintu amahera yamajya babandi concert bayi ni babandi nyene umu MC ni wa wundi nyene urabumva kubera iki hari umuntu azi azi connection mugabo nabo organizer fo kubiyumvira gushiramwe bishasha buryo umu MC aguma ari wa wundi nyene hari abantu batazi kubera bavuga ati vibe ya turayimenyereye anamba DJ ari wa wundi nyene ujya mu DJ turamuzi no zana rero bishasha nivyo bintu bibuze mu mashow ntugumuhamagara machade mu mashow yawe oya ntugumuhamagara naka mu mashow yawe ze murahindura namba hari umu MC naka canke batwara ari babiri kubera vibe abantu baba baje hajya nasanze baba badufana natwe aba MC no nagende mu concert ngena nkora asanga umuntu agiye kuri stage usanzwe abantu baciye bakoma induru tuvuga ati kumenda visa abafana ndake tukubeke naje no kwitegurira ivyo wanje kumbe niko nabafana saro wana kwinspire kukongera kuririmba man si want ukere performing man ndamwe ibintu nk'ivyo so ni fresh kaka ariko namwe rega hari igihe muca mushaka kuvuga ngo natwe rero ngo tuba bashasha ngo je ngo ntushobora kumenyera ko ngo concert ngo nkoresheje hariya windi concert ngo nzanana ngo izindi vibes ngo stay ubwoba ngo je ngo ntushobora kumenyera man
ubwo zoba show 3 ku munsi nozikora uwo muntu yarakubesha urazi gituma man hari ikintu kitabura ku MC ugasanga ujya mu MC ati agakora ibi n'ibi tuzi ko ari bya bintu vyiwe ngo giruku koma mashi giruku nta na blague zirimo nta kwa miliyora bibamwo ivya biri nyene canke lukwe baramuzi bazi ati asuku none umuntu agumaze akora uwo muntu yego umuntu arahaga ifoko azaraba hinduka turafise ba Sadiki ntitwabonye cyane mu mwaka turafise baba ni benshi nabona ugena navuga ati mare kwano no bandi ko ndabakorera promotion kuri TV yawe ko nibisanzwe ntimubanye neza tubanye neza mugabo nuvuga ko none bakurisha nawe uri umuntu we warishe jewe man so ikintu kihari gusa nshaka kuvuga muri rusange mvuze uriya ujya nawe acavuga mace kutamvuze ibintu nk'ivyo so bara ni benshi n'abakobwa b'ibigeme bakora ubu-MC ariko ntabo kubera mengo baratinya tuba dukeneye na vibes z'abakobwa man baracafisa amasoni nawe rimvikazi b'abarundi naho babikora mengo bafisa amasoni mengo siho bari mu kuririmba no mu kuririmba abigeme baracafise ntibaraboneka ntibaragaragara nka Mona ntiyirekora fresh Mona arekura mu gibikorwa nibike man bikeya gute Mona arakora sivyo mu gukora kwiwe binakora ntibija mu bafana aracabuze novuga ko abantu basunika ibintu cyane amenyekane canke na style ahindure aririmba ibintu nyene vy'abantu biri mu bantu canke agiye abigira professional sana ico naco nyikiri mu bintu vyica sana umuziki ninde mu mwigeme uvuga ko ari update urazi umuririmvyikazi nabonye azwi intara zose ni Natasha azwi Burundi bwose aso ikintu za gusanga cashitse kurire abarimvyikazi ntabwo ari jeje nyene na urashaka kumupromotinga bivanye n'ingene wabonye iwana kumbuga usanga ari erega acari kuri note canke kiniki ugasanga ati wana kumbuga ibintu byose baramenyekana none Mona promotion yiwiherera ibujumbura urya promotion ya Natasha urazi yuko ubazi ko ushobora wangahe ngahe ibujumbura ikintu cyose nkuko wanavuze ko concert ari Natasha wenyene ikorera concert izimvye byo nivyo vraiment sinibaza yuko rero kuba yogera kure ari ngombwa akoresha promotion kuko numva umenga ni ibintu bizimvye kandi nawe abakeneye amafaranga none nta mahera afise ntavyonze ariko nuvuga ko urashaka gukora promotion ata mahera menshi koresheje rega kuvugisha abantu ni sawa kwita je dufate for example nta mu promoter ngo mu Burundi tutazinanye tutari n'abagenzi ni kubera iki none menyana n'abantu cinjo cambere kwera ubutunzi bwawe n'abantu kunda abantu fresh so ikintu rondera aba promoter uvuga ati wana mimi niko na hizi ni ndogo sichukuni uni nani uni post fresh muri mvyo nga mu Burundi ucumengo yarabaye Yesu urumva aso indirimbo hakuvuga ati jewe reka ndayirungikire naka yimvugirize kandi amuramutse naka iwana apostingire ashira kuri YouTube Chagara tije Diamond aso indirimbo hari bwo bafisemo abantu bamupromotinga ana bapatia pesa yao kweli none uri Diamond nindangana na Diamond nga ntawe hari nabari musi yiwe nta afite turacugaraniye basi ngaha abarimvi baracari ngaha nyene mu Burundi ntibarasohoka n'abasohotse bakajanze baririmbira abarundi nyene ni ibintu uvuze neza mani umva turacakora tubwire dusa n'abasozera tubwire ijambo rimwe canke amajambo abiri y'ibintu mubona vyokogwa kugire dutobore no mu bindi bihugu je ndemeze ko ngahanya mu karere cyane mu Burundi twahafashe gutero twotobora tukabona kurya abanyarwanda nabo twabatumira mu Burundi tugiye mu Rwanda nabo nyene bro ntibaratobora neza aya so icokogwa aho iwacu mu Burundi tuze turiga hanze bakora gute ku mbuga turacari hasi nta mbuga zikora fresh navuga ko ico kintu kirahari abarimyi ntibazi gukoresha imbuga kuntu bakwinjiza amafaranga canke kuntu ibintu byabo byoshika kuri ico iyo ngone turacayifise ikigwa c'imbuga abarimyi n'ibake bakizi so navuga ko bamwe bagerageza bariko baraza mugabo
nka Satbi imbuga ziwa zikoresha neza nibaza ko zimuriha ndiko mvuga za mbuga ziriha pana ya Facebook Deezer Deezer Spotify nituvuge ya Facebook yamara postingako mvuga za mbuga nyene ushize indirimbo wane kwinjirize n'umuzungu akubona kwandikira ati wana indirimbo yana yumvise so harakwiye rero kuguma twiga dukora umuziki mwiza navuga ko ico kizotuma dushika kure abarimvye bamenye n'indimi ariko simvuze ngo indirimbo zabo bazozishira mu indimi gusa cane so nubwo ko bavangamwo akongereza niko gafisisi kubera abarimvye benshi hariya uza gusanga ngo Jace nize kugira umenye icongereza sima kube warize man kandi abarimvye ntimutinye kwandikirwa hajya kwisugi uraraba nta barimvye nka ni bake biyandikira man murimvye ateye imbere ntiyandikira baramwandikira yes rero ico kintu namba twarasora imiziki bishe mu Burundi nikubera ikibatinya kwandikirwa umengo wandikiye ubugawe oya kuri indirimbo abandika babe benshi kiniki umuziki wacu uzocushika kure cyane hama tumenye gukoresha amarezo sosio twidandaza so umuziki ntucugarame wanyu ngo hana ngo match taraza kumvutsa oya hari ibintu biri mu guhinduka hari ibintu biri mu guhinduka ngo ndasohoye ucugarama mbona karaza kumvutsa harabandi bene bikibaho tanga amahera cyangwa udatanze amahera rondera promotion bundi buryo mugapana vuga ngo je ngo ncangarama na Diamond tutabura muri staff zabo zitubwira ati machati ewa ana uyu mutari to wanyimbo mugabo uri ngaha mu Burundi urakaramye so indirimbo kuri YouTube ngo je ndumusana oya ifuko so umuziki abageze kurondera promotion mu bantu babajejwe promotion abamenyesha makuru ndetse n'abafisa ama page Facebook abafisa ama Instagram urondera basi naho utobaha amahera mugo bandikira ati je nasoye igikopo hana kucugarama fiza so umuziki ari umuntu ashaka kumbwira yo ana peti yangu nasoye umuziki mugabo abana baje vuba aba baduciye ko mu maradiyo iki dufashe mugabo amazi kuronka aba followers ibihumbi 180 ndwana ngo kuja hana rahejeje wahejeje gute kandi ukine kuzoshika hanze mu biteramo imagine sivyo abaremvye bacu bahamagaga n'abarundi bagenzi babo kugira ngo babateze imbere cyo gituma ngaruka kuri GC yubaho isana so mu Rwanda umuntu ahamaga gusanga ari kidumu bahicubahiro wenyene Tanzania Kenya ho ni haba ewa baramwemera sana ngira undi muri mvyo habwa icubahiro ngaha basi muri bihugu duhana imbibe ibinyene vyo hafi Fizo man Fizo nivyo mugabo hari kare muga ubu sinka kera urumva nta wundi muririmvyi naho yubande kubera murambaza hanze ibihugu duhanye imbibe nyene uza gusanga hazwi Lolilo Big Fizo abantu ne bashasha banga kumenyekana gute kubera nta promotion niba basoye umuziki baca bajyama wari bihe tugezemo ni vya promotion ariko promotion ayisigaye izimvye man irazimvye mugabo ushaka kubwira si vyose bizimba hamwe ne wacu hariho na connection nyene ukarondera umuntu bro nasoye ikikogwa napana kucujyama nivyo rero man ikiganiro tugihereze ngaha anya nzongera ndabatumire bivanye n'ibindi bintu tuzoba tumaze kubona muri industry twongere tubivugeko yes reka nagushimire cyane rero machati asante dukunda ivyo wacu dushikirane dukora umuziki mwiza nubwo nitureke kwandikirwa twiteho promotion ravumva haba ku mbuga zigistandukanya pane zo mu Burundi gusa no hazi bidukundiye za Trace tubone batishaka indirimbo ziwacu so navuga ko ivyo ni twabikora sivyo tutagiye turagara ikiniki umuziki wacu uzoshika mbari n'ivyo nyene na kwari kuvuga tugira ngo umuziki wacu utere imbere big up sana hama Blaze ku bantu bariko baradukurikirana nitwa MC Machate de la Capital reka nagushimire umuntu wafashe umwanya wawe ukadukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself.